kutuzimya baratuzimije. Hariho generation bazimije jewe Obelix, Arnovich, Madiba, Emelovness, Tayaya, Moses Brown, sivyo batufyondeye rimwe. Okay, nkuko bisanzwe twishikiye muri ingo ahabereye reception y'umupira w'aba DJ n'abaririmbyi abavanga imiziki n'abikora mu gahogo tuhahuriye n'abastare tutokwirengagiza ni bwa bumwe na ya migambi ndakora mu gihe cyane yambo ameze neza cyane Obelix jewe sinda kukubaza ibintu byinshi ngira manze ndakubaze kwanza kubera iki tutakubonye ku kibuga. Ku kibuga niho narindi wanashaka natashe nanyagiwe kubera guma ndabafana bagenzi banje sinashoboye kugira imyimenyerezo kugira nshobore gukina niyo mpamvu nashoboye gushika hajya kugira basi tubatera intege enda bavanga naho ntari mu DJ nze ndavugisha mwese Kiyago style yes mambo urameze neza fresh bro wari washitse ku kibuga cyane gose wavyifashemo gute muri ose nsinzi bo je nababara gose mbonye ba DJ badusatiriye gato mugabo ntibashobora kuko twatwipanze nyene aba DJ mwabatsinze hari ibintu Fizo yasabye aba DJ yarabivuga abisaba n'umukuru w'igihugu wewe nk'umuririmbyi ubona babikurikiza kuko mwaberetse ko mubasumbye ibintu byinshi kandi mutabanka mwakinanye ntimwabavunye mwerekanye urukundo hagati yabo ibyo mubasaba urakeneye ko babikurikiza bo jewe nibaza ko ivyo yabasavye ni bimwe nyene badusaba vyo gukunda igihugu cyacu turabarundi koshaka ko imbere y'ibindi vyose haza abarundi n'ivyabo so ivyabo n'indirimbo zacu n'ibindi bikogwa mugabo ko turabaririmbyi ivyacu n'umuziki n'indirimbo zacu so kundisha abarundi kwanza ibikogwa vy'abarundi nivyo aba DJ ntihave habamwo ugwanko nta gwanko na rumwe rukwiye kubamo kubera yuko twebwe nyagira umuntu urashaka kuba ari umu DJ peut-être ufise umudemu wawe akunda indirimbo yo mu kindi gihugu uzi ko ari ngaha wantu usanzwe udija ugaca uzura yivuza kugira biryohe cyane gusumba n'amanota duge muga ibuka ko hari abandi bantu basumba umudemu wawe bahari ngaha bakeneye kubona gwa rukundo rukurereka igihugu vuza indundi nta uvuze ngo uvuze indundi gusa muga pourcentage yo kuvuza umuziki indundi ibe pourcentage ndende nini ya gusumba umuziki wo hanze niko n'ahandi hanze mu bindi bihugu bimeze ubutumwa none wogenera aba DJ kuri no munsi n'ubutumwa nyabaki ubutumwa no genera aba DJ nuko turabakunda cyane gose n'abantu bacu benshi muri bo bari mu batumye tuduga mugabo batumye tuduga bivanye n'ibikorwa twe twakora kuko nuwaje kuduza umuntu atari ko arakora sivyo batumye ibikorwa byacu abatuvuza bishika kure hashoboka sasa rero ntihagira abantu bava baja ngaho ngo baduhekenyere iryinyo ngo abaririmbyi badutsinze ngo tubashira ahantu tujye umusacanki niki ni gwa rukundo nyene turabarundi twese nta kibazo na kimwe turabatsinze no munsi turi kuba turiko turasangira no munsi ngaha muri kino kibanza na mahoro n'umutekano byose bimeze neza mu gihugu cyiza cy'u Burundi batuvuze tubishimire batwishimire byose bamahoro neza murakoze Obe ikibazo narimbagije mugenzi wacu ngaha nawe nk'umuririmbyi mbega aba DJ hariho icuka kitari cyiza mukinyi match zibiri are mwarabatsinze roturu murabatsinze ale twarabatsinze na hoto turabatsinze yego ibyo navuze nanje bimaze kugenda gutyo we nk'umuririmbyi nubuhe butumwa wo bagenera kuvyo mugenzi wanyu Big Fizo yabasavye ku munsi w'urumuri rw'amahoro bo ni vya bindi nyene ni juste gusa dushira urukundo imbere urukino ni nko kuburana yo mugiye kuburana hama hatsinda umwe
sivyo uwatsinzwe si kuvuga ngo ntiyarazi gukina iki bote nabonye ahubwo ari abakinyi sinzi ko ari aba DJ nabonye imana abakinyi cyane gusumba ingene bavutse je nakunze ne bakina n'abastar bakina neza ikintu gusa catumye bashobora gukina numva arico bo kubakirako conyene twebwe abaririmbyi tugakunda aba DJ nka bene wacu nabo bakadukunda nka bene wabo hama ivy'ubuzi navyo kuvuga ngo ukuntu bavuza ubu kubera tubatsinze ntibisigura ko ariho boca bavuza umuziki cyane cyangwa kubera ngo batsinzwe ko ariho batowuvuza no mugabo ikintu gihari n'igiki kwa gukunda igihugu kwa gukunda ivy'iwanyu byonyine birashobora kubatuma bavuza cyane indirimbo natwe bikaduhishaka natwe abaririmbyi tugakora indirimbo zirenze kubera iki tubabazwa no kumva hariko bavuzwa indirimbo yo hanze ni twebwe gusa kwicara kugira dushobore kuvuga ati reka nande nkora indirimbo irenze ijya kugira wa mu DJ ntidoge nava mbwira ngo yabuze indirimbo avo sivyo none sivyo niko bintu bimeze ubwo n'ubutumwa ugeneye aba DJ ariko wowe nk'umuntu yishigiye ku kibuga wabonye ingene abantu bitavye rujya rukino bangana ni nguvu mwebwe kuri mwebwe abaririmbyi zidasanzwe abantu mwabonye hajya nubuhe butumwa mwobagenera banyagiwe ku bwanyu baraza kubashigikira barakunda inkino barakunda n'umuziki nubuhe butumwa niho nagira nshike twama tuvuga ngo twebwe ntidukunda ivy'iwacu ngo dukunda ivyo hanze mugabo urashobora kubona combien de fois dukunda ivy'iwacu we wabonye abantu bakunda umuziki ndundi bemera bakanyagirwa bariko baraba umuririmbyi ariko barakina bariko baraba umudj ariko barakina rujya n'urukundo ure ni uzarendo ure barakunda igihugu cabo barakunda abaririmbyi babo gusa ikintu gisigaye ni kimwe twebwe dukundane aba DJ babakundishe ivy'iwacu ndabisubiye je répète encore babakundishe ivy'iwacu mama wawe naho yo bagwaye amahere ntiwanka kumwonka ndugu yangu rero ikintu gihari n'igiki je sinkunze gushira ikosa ku ba DJ canke ku baririmbi twese turafise amakosa je sinshobora kuririmba indirimbo ya deception nidogera umukobwa twahebanye hama ngo ce ndamujya imihari ngo ntayivuza muri boîte no hajya abari ku kazi afite target na boss we nawe amutegeka kuvuza ivyo abantu bakunda ariko ikintu canemeza ni kimwe umuntu wese akunda ivyo akundishijwe donc tugire ingufu tubakundishe ivy'iwacu merci Obelix arabivuze arahaye ubutumwa aba DJ arahaye ubutumwa abaririmbyi n'abafana mu kurangiza hariho ikintu kiriko kiravuga hariho ugwaruka ruje mengo novuga ati nibatoye ibiwanyu muri no misi bivugwa yuko abajournaliste bariko barabitaho ya generation yiwanyu bakaca bayifuka ndiko ndavuga generation yiwanyu ndiko ndavuga wewe Obelix ndavuga Arnovich ndavuga aba Matibata Classic ubivuga kwiki bimaze iminsi bivugwa jewe ndo umuntu nkunda kuvuga make ariko nkakunda gufata umwanya wo kwihweza ibiriko biravugwa ko ari ivyo canke atari ivyo je sinobibesha vraiment twebwe kutuzimya baratuzimije hariho generation bazimije jewe Obelix Arnovich Madiba Emelovness Tayaya Moses Brown sivyo batufyondeye rimwe twebwe nitwe twashoboye kuboneka hariho abandi si twe twenyene hariho abandi none uwombwira Yakuba ari he mbazanda kubaza ubu wombwira mbe ni bandekana Frank Generation 80 ari he Emerson ari he ugira uvuge ko badakora Bragg ari he none ugira uvuge ko adakora umva hari ikintu je nita guharara sivyo umuziki wa maru umwe amanote namwe ariko tureke guharara ibi vyo guharara ngo bapeti basha je ndabatekerere impanuro Berry Music uririmba neza Wiz Design uririmba neza Delege General muririmba neza kandi ndabakunda cyane ariko ikintu gihari n'igiki ntimushira agati mu ryinyo ko mukaze cyane gusumvya abandi bahabaye Bizos turi kumwe ngaha Bizos n'umuntu yariye hit
je mpora ngira amakaraoke ruguru nkagenda ruguru ahantu kuvuza ruguru bakamenyera ku ndirimbo twaririmbanye n'uyu mu grand frère wanje sivyo none Bizos ari hehe uramwumva kw'iradiyo ntakivuze none kumuhaye interview atavuzwa wese kubera wamumenye eske yawe utamumenye bari kumuha interview umva niho ndiko ndaza rero twebwe baratuzimije ariko ntivyahereye kuri twebwe hariho ayandi mageneration ari imbere yacu bagiye barazimya namwe murashikira natwe twashikiriwe umva muri make ba Berry Music ba Wizi Design ba Delege General nabo bazoshikira none ico ni kibazo cyane n'inyishu icyo kibazo ngereka ndakibaze Bizos twako tubavuga kuri iki kintu c'amageneration aza akagenda 2018 2017 twarabonye generation iduga cyane amaradiyo yarabitaho ariko ubu ntituzi iyo bari ubu hagiye indi generation shasha ni igikutanga nk'impanuro wewe bojeco nibaza novuga ko ico kintu hariho uruhande rumwe bakwiye kuraba uko biri kose mageneration uko agenda atandukana ubushobozi bw'aba n'abandi abantu donc abacamanza babaye abafanzi b'umuziki ndundi bonyene bashaka guklasa urumva hari ama element nubwo umuntu yokwinumira agaruka ari muzima akaroro jewe abanzi baranzi ibyo nshoboye n'ibyo ntashoboye barabizi sinkunda kwiyemera cyane mugabo icyo novuga nuko nka jewe maze umwaka ntakora mugabo byari nari muri studio ndagarutse abazi Bizos bazi bonye n'amatwi baze bumviriza Kiyago Style Music neza cyane ngagutya umwami wayo yes so abantu baza barafuta amageneration uko haje umuntu aririmbye gatoya akaryoshe bagatse bakuraho ihari bavyitondera kuko umuntu washaka kumutuma yibona ko ashoboye cyane atani misa akaba arakorotse hari abaririmbye muwuzi tutavuze amazina babonetse umengo barabishoboye cyane uno munsi bariko baragwira izuru uno munsi ntabo mvuze kandi ni benshi sivyo bro abitwa ko bahoze basohotse ni icumu so ubushobozi bwonyene buzodutandukanya ibibamba n'abashoboye urumva ari abantu baza bashushe tuba ntidushushe tuba turakora ibintu bizima abantu bakatwumviraho Obelix duheruka gukora indirimbo yitwa Hararenze aranyemera ndamwemera icyo namwemerera ndakizi ndakunda umuririmbyi akoresha umutwe apana mu kwiyumvira gusa mu kwiyumvira yongera yandika so no mu braza n'umuntu mwiza sana mu kwandika chapeau bro urabizi so umuntu wese azaboronganya ibintu akaja ngaho akaririmba melody kamusova agaca hitinga mu bantu ejo aragwa hama babizi babandanye nuko bro Obelix mu kurangiza nagenda kwibutsa ikintu cyo cyabaye ku iradiyo muri iyo generation twako turavuga ko mengo bariko barafuka urumva ingene iyi karaoke imeze uwo ni Moses abantu urabona ko baryohewe ejo yari ku iradiyo yarabivuze n'amosozi arakoroka twebwe hariho generation y'iwacu muri ko muravuga arabadondagura amazina urumva hagezeho namwe mu bivuga ubu twebwe turabivuga kubera iki turabizi birazwi n'abantu twebwe turaca mu bantu bakavuga ati ibi bintu biriko biraba none ubutumwa mwotekerera abajournaliste bo ku maradiyo nk'akajambo ka nyuma nka Obelix bo jewe aho iwanje abajournaliste n'abantu nubaha cyane namba wabonye naguhaye emission ndemera ko dukora na emission
je maze kuna kubona na mikro kwanza ndakubaha cyane ko je mikro ni ikintu nubaha cyane kuko ndazi ico kimarira jewe ndazi kandi nico kimfasha sivyo aba journaliste je sino babwira ngo bagende ngo bamvuze ariko no basaba umunsi nasohoye indirimbo ibishe wumva yuko indirimbo ibishe ntimuzoyivuze muga muzombwira indirimbo wakoze irabishe ariko igihe nakoze indirimbo iryoshe ntureke kuyivuza yivuze namba vy'ukuri wumvise iryoshe hama ikindi kintu novuga kimwe reka je duhure muri 2021 sivyo ndiko ndiyumvira ingene mera heza umwaka ariko ubonye umuntu ahoze ntiwiyumvire ko yaryamye cyangwa umuntu ubonye muhuriye nk'ahantu turi ntiwibaze ko yaje guta umwanya je ngandi ku ishuri ahari indirimbo ushobora kuririmba nkumva nkakura icigwa nkavuga aya masire ndayumva hari ukuntu abantu bayafiringa sivyo aha je ndi ku ishuri ndi muhira ndi ku ishuri ndi hehe mba ndi ku ishuri reka duhure 2021 amajambo abaye menshi kenshi ibikorwa biba bike sivyo reka ninumire duhure 2021 sivyo ariko n'umwaka twashobora gukomorana kanyuma mu guhera heza gusa ntaco reka je ndabahe gahunda muri 2021 sawa irakoze cyane kandi ijoro ryiza irakoze cyane Yago Style Yo bro turabashimiye cyane kuri no mwanya ariko ugende utekereye akajambo kamwe ku ba journaliste bo ku maradiyo nyereka muriko muravuga yuko hariho generation bagenda barazimye mubwire nk'akajambo mabatekereye kanyuma mu kurangiza. Yes jewe nka Bizos na Kiyago Style Music cyangwa ibindi byose bikomoka kuri Kiyago nk'akajambo notekereye aba journaliste nuko twebwe ni one love turabakunda cyane twebwe nta nzigo dushaka kugira aba journaliste bonyene icyo bahisemo nico twe dufata ariko icyo bomenya twe turi ku kazi twe turi ku kivi tuguma dukora abibaza ko twacitse intege turagarutse vuba cyane tumeze bien so peace bakuhash kandi babandanye bakora gusa barabe ukuntu bariko barakora ko ari neza ko atabo bariko baragirira ukuntu ibintu bitameze neza kugira no muziki mu ruhara ngo kugira no muziki wacu utera imbere nibasange nabo hari ibintu bariko barakora bitameze neza byo tumusubira inyuma bafatika n'aba DJ urunani rw'aba DJ abaririmbyi n'aba presenter mu muziki wacu utera imbere ndabashimiye cyane nk'ikino kinyamakuru cyanyu mukomeze big up sana birashobora kuba bigoye ariko ejo ni heza.